kumira hagabo cyane nacho manuka mushikaho ntacho genda mona tarkaragenda mona tarkaragenda ariko murabe hari kwiki hari kwiki yewe fara unibishikira ntuhapfa kwegera genda ariko araririmba arase genda yumva mabire kunda mwahina nabarake azatana mukenera amuhamagara byose muzari wa icyandemejeje nuko Kristo akibohora atariganza muri cyubahiro ni kifara yagomba gukorera Isirayeli Mose arabwira ntibikunda ntibishoboka si hafi gusa ndarugenda ruzatwara iminsi 3 dutegerezwa kugenda mu butatu bw'Imana na Yesu nande Yesu nabahezagiwe natwe turacanezerwa kubana namwe uko bavuze nitwa Sigira Kamushadrake bamubwiza ko gitwenzi misiyoni ninyene hanyuma twaranezerewe no gufata urugendo twabizemo message igumye ariko kandi y'umugisha fashe kuri Imana icyubahiro reka manze shimire nyakubahwa yadutumiye muri iki gikorane nakubabwiye abakozi b'Imana bateguye igikorane n'abanyeshuri bose ngo muri iki gikorane namwe murabatumire ndasubiye muri iki gikorane namwe murabatumire nakubabwira ishengero ryose ry'Igishiya muri hano natwebwe twese twavuye hirya no hino muri iki gikorane mu ijambo ry'Imana turabatumire Yesu nabahezagiwe ibisigaye reka manze shikane ntasho twaje tuzananye uhereye ku burongozi Pasteur Andre abakozi b'Imana dukorana ku rusengero rwo mu Gihiza n'abakozi b'Imana barongoye akadema muri centre ya Rusesa na Buheka twari mu nama ku munsi wa 4 w'Icanza turiko turasezerana ko bari bazi ko umunsi imisi nzoba ndino nabo bandikana indamukanyo twaje kandi tuzananye indamukanyo zo mu Rusago n'iz'abandi twahuriye mu nzira izo zose ni muzakiriye mu izina ry'abashitsi reka tubashimire cyane mwebwe mwateguye iki gikorane murongowe n'Imana ariko mumanze mundugiriza ishimwe ry'Imana kugira kandi iyo yatumiye muri iki gikorane ibisigaye namwe mwumvira Imana turabashimiye utumiro wanyu kandi twaranezerewe guhagarara imbere y'ishengero aha muri urusengero n'irya kabiri mugabige nahagarara hari amaterano bisanzwe meganya munsi narinje mu bikorwa hano uwo munsi byarashitse turasangira ijambo ry'Imana ariko mu gikorane nubwo ko ari ubwa mbere kuza hano gusangira ijambo ry'Imana Yesu rero yaragahezagirwa afise ibihe byiza kandi afise n'umwanya wiwe turabashimiye rero no ku makaze yose mwaduhaye kuva tugishitse hano mwatwakiranye umunezero kandi natwe tuca tunezerwa kurusha wabaye umunezero
tugurishije mbiri ibisigo byadutse bije kurwanya umwami, tugoteshe abasatanisi baba binjiye hano bafise intumbero yo kurwanya igikorano, tugote ubushobozi bwose bw'umwiza. Nimba bikunda mu nkundire duhaguruke dusenge Imana. Sagusari n'ahandi ndagomba kuhashitsa, bariko barakorera Imana ariko babushwe, kandi ko Imana ifise intumbero muri iki gikorane kubohora babushwe bagaheruza kubohoka. Yesu n'abahetsa agiye nijoro natanguranye n'amajambo y'Imana avuga ngo tuvehe tuje. Aho twari kumwe kirizi kuri turabo twarumisho twavuganye ngo tuve mu mubiri tuje mu mpemu. Twaravuze bikeyi bigize mu mubiri ko twasanze atari heza ari habi, ariko burya muri mpemu ni heza cyane, ico batukagerera. Ngomba marire umurongo wo mu Kuvayo, kijya gice twasomye ni gice c'umunani, ngomba dusome umurongo w'28. Tutaratangura gusoma babanyeshu bategura ikorane bamanje kugenda bagaze, niho bari yaba bariho bari baje byari kuba byaravyiza. Kuvayo 8:28 wundi acaturabira Matayo 2:1 umurongo wa 2 n'uwa 3. Nagomba ngo tugende buke buke, ariko bikunda ic'Imana yifuje kuvugana natwe tukivugane. Kuvayo 8:28 ngomba soma uwo murongo, ariko ubundi acaturabira Matayo 2:1 umurongo wa 2 ageze kuri 3. Kuvayo nomero z'amakatasi 70 kubona neza abafise yaziguze. Umurongo wa 28 uvuga ngo Farao aramwishura ati ndabaretse mugende kugira ngo mushikanireho Imana yanyu ibimazi mu bugaragwa. Mugara nimuje kure cyane kandi musabe. Ndasubira ku murongo. Farao aramwishura ati
turadugije idarapo rya Kristo. Amen. Ngwino ukubita ugomba ahantu raba bishasha ukugomba bisigaye ijambo ryawe ry'ububasha n'izina rya Yesu. Amen. N'aya majambo nifuza ko tuvugana, twanezerewe ko Imana yibuka amasezerano yacu kubitanira ongera mutariki gatatu y'icura. Twanezerewe ko Imana izuburure muri iyi si dufise. Abase kubahomba n'amaraso ya Yesu, Imana irabona ingene bararushe baragowe, ariko Imana yatanze Yesu Kristo ku musaraba kugira ngo abarushe bagire gute. Tariki gatatu y'icura. Mfise amajambo ndacifuza ko umuntu wese muri twebwe yaje muri iki gikorane agerera muri pemeye, kandi naje kuvugira ngo birakunda, birashoboka, bishike ko hari iminsi myinshi umaze uri mu mubiri uko twahabuze nijoro, ariko saha Imana igomba ko tuguma, kuko Imana yambwiye muri iyi message irambwira ngo ahantu ugenda urambarire mbona baritse hagomba kuba hari ikindi kibanza ngomba kubajamo. Hari ikindi kibanza ngomba kubajamo, kandi uko mbona bameze siko ngomba kubona bameze, hari ukundi kuntu ngomba kubagira. Tarikana Imana Imana irambwira ngo imbere haraguye, nibaguma kujya hari aho batatuca, hari aho bataturenga. Muri amajambo duhejeje gusoma, Imana yambwiye ngo genda ubabwire ngomba ko babohoka. Ndabagenderera Mana yabifuza kuba indogobe ya Kristo. Yesu arabizi akivuga iyi message mfise batama naho mumaze igihe kirekire, Imana yacagomba kubagirako, iracagomba ko muri ndogobe zayo igira ko hari igomba gushika, hari igisagara igira yinjiremo. Mugabo ni mwebwe ndogobe zayo. Yesu arabizi akivuga. Amajambo tamwe gusoma nijoro navuze ko ngarukira ku murongo w'27 ndiko ndavuga ingene Abisirayeli bagomba kugenda. Mose vyamugoye kugira ngo yemeze Farao kuri Abisirayeli, nababwiye ngo biragoye kwemeza Satani n'abadayimoni ko binze batugenda. Biragoye bakozi b'Imana turi mu ntambara, kwemeza Satani n'abadayimoni ko bikunda kwiyisi tuyivamo biragoye. Hari ibisamanza vyinshi Satani ariko arazana nk'uko umenya iyi si ni iwacu, ariko si iwacu. Ndabibutse ngo isi twigenze iwacu ni mw'ijuru. Pawulo niko yavuze ngo tweho iwacu ni mw'ijuru, niho twizigiye ko kizaza kugira gute. Haleluya. Atohindura iyi mibiri y'ubufafara bwacu, ubugwayi ubukene bufise ikibazo. Najya kukubwira ngo humura, aha ni ukatani wacu, ariko umunsi twashitsi wacu bizohinduka. None
Yesu naweza nani mtagoanga hebu watu kwa ukemeli kwa kutuma mzina ya Yesu nyota mabukana ibikorwa bizoguma mwisi bitatoshika miti nyota mabukana impanuro zose mbi zidatuma abantu bashika kugoboka niho bigeze akoze Imana turageze hano aho uvuze ubutumwa ashobora kuvuga ubutumwa akarinda heza atabwiye abantu ngo bihane buriho buragezweho tukabwira abantu ko bazoheza kirwa ariko tutategura kuja mico mbega naho bya amazu meza sayo bisi bogira imodoka sinzo bisi boronka n'indege sinzo bisi vyomarichi Yesu arabaza vyomarichi kunguka ibyo mwisi byose tugahabuke niki mbona mwisi no kaba bwanje kugingo uje kugingo mbega ibyo dufite byose twubiheba kugira ngo turukukiva udashira banga yumva ko twubiheba Yesu nabahetsa ati niyo mpamvu niko ndavuga ngo ubu butumwa bwo mwisi ibi bikorwa byo mwisi bidategurira umuntu kuja mw'ijuru turiheba kandi tubikemeye n'izina rya Yesu Farao aramubwira ngo ntimuje kure nandi Imana yabwiye ngo tuje kure ndenganya mama mugabo nasanze icakimera kigufi wakoze Imana yanje Yesu abweze ki Farao ngamba ndabaretse uyu ngomba tukugira Farao muramu murabinyere ariko Yesu azamwinde ntawe kavu unaona kugira ihana ryabaki ya Israeli ngomba nande na Mose nari kuzana na 10 ibiziko 10 byotugura ariko reka tugire kimwe mu muhero mu makami Israeli bose bahuza muri uyu mugabo bise Mose turiko twaja muri gatanga Farao yavuze ngo genda mushikane Imana yanyu ariko ntimuje hehe yagomba kubaja mu gihugu aho bakenera ati wino baguma babaja abagiye guputa nibyo cyane sivyo Satani n'abadayimoni igituma batifuza ko twihana ibyaha byose n'ibinezera by'isi kugira ngo twitegure kuja mw'ijuru no kugira ngo tuba mw'ishengero tuvuge ubutumwa dukore mugabo igihe cyose dukeneye tu maraso ya Yesu nzirikira uyu mugabo kuko Farao yavuze ngo ntaje Farao yavuze ngo ntaje uyu ni Satani uno munsi Satani uno munsi ariko aravuga ngo kora ariko ntuje kure umuntu bikanka kwashika kugukizwa umuntu bikanka kwashika kukugororoka bikanka kwebera wanzirikiye oya wanziritse nabi ubwo rwosha amaboko umuntu ntakora nzirikira yerega baragenda barakora nzirikira umuntu nzirikamunda abantu bamaze iyo bari mu murimo w'Imana bakumva baririmba bakumva basenga bakumva bavuga ubutumwa bakumva bakora ibindi byose batazi ko ari ku kiziriko zirikamunda Farao avuga ngo nimugende mugabo ntimuje genda igumira hagabo cyane nacyo manuka mushikaho ntaco genda mbona ariko aragenda ariko muraze hariko iki hariko iki yewe Farao niwishikira ntuhapfe kwegera genda ariko araririmba arasenga
igice cya 12 Imana yagize amateguro meza. Ijambo rya Farawo Imana irihindura ukundi, ihejeje kwica icyitwa imfura cyose muri Egiputa, hategurwa Pasika nziza aho Abisirayeli bagenda batari ku kiziriko. Tariki Imana tuyitubahiriza. Mbohora wa muntu kuko harageze igihe baganda kiziriko cya Satani kitakiriko. Farawo atakivuga ngo garukira hafi, abarabisha idisho yifuza kubahonda bidakunda kuko bari kure. N'umunsi agenda bakwirikiye mw'ijoro hari icyo Imana yakoze, itegura inkingi itandukanya Abanyegiputa n'Abisirayeli. Mu ruhande rw'Abisirayeli haba umuco, bagenda habona ku Banyegiputa haba umwijima. Mbohorera umuntu, reka tuzogenda tubitegereza. Tariki Imana icyubahiro. Yego ni mu bikunda, yego birakunda. Iyo saha igeze yaragiye, Abisirayeli barajonjora bava muri Egiputa. Najya kubabwira ngo isaha niyagera, iyi si turayambukamo. Rindira gato turashashishikara, rindira gato iki kigumiza turashashishikara. Ego hari ikindi biravuge. Ego umunsi umwe tuzokwatira ikirere. Tariki Satani n'abadayimoni bakiriho tuzokwatira ikirere. Ego ibisabanza bikiriho tuzokwatira ikirere. Nta kabuza mwene mu nkundire twinjire mu butatu bw'Imana, tutwebere tujye muri ntebe. Nta kizo gutangira, nta bubasha Satani adufise ko yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Reka nibute gatonde mu tuza kwa Matayo twasomye. Yesu abwira abigisha ayavuga amajambo ari ku musozi wa Elayono, yagomba amanuke gatoyi mu gisagara cy'i Yerusalemu. Haleluya. Kandi ijambo ryari mu buhanuzi bwa kera. Haleluya. Aho Imana yavugishije abasabyi bayo ivuga kuri Yesu ashikiye Yerusalemu ari kumwana y'indogobe. Kandi ababwira ngo aha mwese muri hano mpereye ku bakozi b'Imana n'ishengero twese turabatumije. Naranezerewe cyane n'ingene Mariko Matayo yanditse amajambo atandukanye na Luka gatoyi. Luka uko yanditse yavuze ngo murasanga inyana y'indogoba iziritse atamuntu arayigenderaho. Niko muri Luka havuga. Mugaha muri Matayo niho mfitiye message. Imana ivuga ngo genda muziture n'ijya ndogoba n'inyana yayo. Indogoba ni iki? Munkundire. Ngomba mbwira urwaruka rw'abanyeshuri ngo ni inyana. Murabinyemera? Urwaruka rw'abanyeshuri baba dukoranije igikorane n'abantu b'abanyeshuri. Iki ni iki? Ni inyana. Ni inyana ziki? N'abana bafise aho bavutse. Nibyo cyane sibyo? N'abana bafise aho bagize gute? Bavutse. Mbega ababyeyi babo baje? Ababyeyi babyaye abana atari ikibazo cyabo. Ababyeyi babyaye abana mbere kuri aba batanu nibo mwabibarutse. Nasi mwababwiye mutu. Cyane ho mbere kwe abataba nibo babibarutse. Yego. Baba kuri bo ni n'abuzukuru babo. Yego. Bamari mu muremere ko muri abana babo. Bajya n'abana abana babo. None bajya kuri abaza kutuko. Yego. Tariki gatatu y'icyubahiro. Reka mumwe turabyarana. Bamehebere kuvuka mu mwe. Yesu nabahenza kizi. Bari bafashe kweli kandi kuvuka ni byiza. Umuntu avutse neza arabera. Arabera. Ego akavuka hema arabera. Akavuka vuba arabera. Umubyeyi agira amagomba yabyaye umwana kumva ntarira ntahema arahumura cyangwa arahagarika umutima. Abazari hagati y'ukwibaruka no kuruhira iki? Icyo tukaba twabyaye abana bahema, abana bavuga mu mpemu. Yesu aragaheza kigo. Ariko naryohewe kweli kuko abana bacu Imana yaratubyariye. Ego nukuri iragaheza kigo. Ndugiriza ibiganza ababyeyi by'Imana icyubahiro byayo abana bacu mu mpemu. Iragaheza kigo. N'abataravukiye batujyana. Nicyo cyane sibyo. Iri jambo
ijambo ryaranduriye nsubira gusoserwa numvise ko hakiriho ubuhoro tariki 6 kwicwa ni Yesu Kristo yapfuye akazuka namajwe no kumva ko hashobora kuba abakozi b'Imana bakorera Imana mbwababoshe murambabarire Sheranga hata nikomaze tya ntavyo nzi cyukuri murambabarire ariko reka kwikimana Imana igomba kubaho indogoma n'inyama yayo ndifurije abakozi b'Imana gukorera Imana mu mwitegerezo ndagomba gukorera Imana hose ariko arakora boshwe abohoka mu izina rya Yesu ntawe boshwe azoja mu ijuru Chimali tora batwirimiye neza si cyo umuntu yarico nuko yarameze imbere y'Imana ndifurisha Imana ubaruka rwacu abagore n'abagabo imisore n'abakobwa amakumi umuntu wese ndabifurije kuboka mu izina rya Yesu akorera Imana yitegereje nabwiwe ibiziriko by'uburyo bubiri ngeze mu ishengero ry'Imana ngeze ku muntu wese ariko akorera Imana ngomba mvuge ikiziriko cy'uburyo bwa mbere Yesu nadufashe subire se umuntu umwe aze sinzi ko akuka wawe n'ibikozo ubundi niyo mpamvu iki kiziriko nakimije aha kuko ibiziriko bibiri ntegeza kubivuga asaba Yesu ingo ubirahindutse ni Satani ariko bisaza muri ntabe Satani iri ni shengero rya Kristo gitirirwa Yesu nadufashe nabwiwe ibiziriko by'uburyo bubiri manu nziriki icyo kiziriko cya mbere muzirike hahandi nyene kuko mishengero barakora barasenga hariho n'abavugishwa atari Imana yabavugishije murababari kishiya mwaka munya no munsi mu izina rya Yesu murankunde mucyo nifuza ko muzoshika mu ijuru Imana yangiye navuze ko intumbero Imana ifise igomba abanyagishiha lisa yacu ya gishiha twebwe twavuye mu gitwenzi abavuye kuri Provedicale abavuye Nyaburumba abavuye kwitera niko mumve ko ndavuze byo ntabwo uranyuranye ntacu intumbero twese turi muri uyu muntu niho turi niho turi Imana yitegereje abenshi bo muri twebwe bameze uko subira ugende bararirimba barasenga baravuga ubutumwa barahanura baraca ku kirimo baratanga isoro baratanga ibya 10 ariko murako bameze bitanga kubohoka biratandukanye no gutanga ibya 10 no kwihana biratandukanye no kuvuga ubutumwa no kwihana biratandukanye no gusenga no kwihana biratandukanye ibinabwiwe ngo biriko birakorwa muri iki kiziriko harimo ibyaha by'uburyo bwinshi somera Yeremiya kini kiziriko cyane iki kiziriko ni ibyaha biriko birakorwa mu ishengero abantu bari mu ishengero badasira mu rusengero mugabo bafise ibyaha
imbere hari ikintu ugomba kuvuga Imana ikeneye kubakoresha nimwaba mwemeye kubagendera bikenewe muri bihe byacu kandi birihuta cyane twaba tutihuse satani n'abadayimoni bariko barihuta kandi baratumara ishengero hari washitseyo Yeremiya 7 akansomera 8 na 9 agaca bandanya agashitsa ku murongo w'12 mbere ko mvugiye amagambo y'ibinyoma adafise ikimazi mbega birashoboka mbega ko mwizigiye amagambo y'ibinyoma adafise ikimazi mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza bayari imibavu mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe mwaheza mugakora ivyo bizira byose none iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mbega ihindutse kisenga mbega ihindutse kisenga ry'abambutsi mu maso yayo erega jewe ni jewe ubwanje navyiboneye ni jewe uhoraho mbivuze subira inyuma usome Yesaya 5:9 makrozi nkeya uzinguru hera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 4 iki gice cyose gushika ku murongo wa 14 uzoro mu mwanya gisome harimo ibyaha byinshi bikorerwa mu ishengero mu bantu b'Imana Imana ibona mugabo sinza kuhamara hose so mugeze kuri 4 ibicumuro by'Abisirayeli ukuboko k'uhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu kandi ibyaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva kuko amaboko yanyu yandujwe n'amaraso n'intoke zanyu zandujwe n'ibigabitanyo iminwa yanyu yama ivuga ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvugira ibibi mu ntamatama nta witwarira uwundi mu buryo buroranye nta n'uburana ivy'ukuri bizigira ibitagira ikimazi bakavuga ibinyoma basama inda z'ukugira nabi bakavyara ibigabitanyo aya n'amaboko s'amaboko ibi dusoma byose ni biki ni ibyaha bisigura ngo ni biziriko biboshera
Salvatore Kafiri bavuze ngo wasanga wakora kuri Salvatore Kafiri batugirira nabi ne bicira amahera mbega bakemura ubu bibasabye cyangwa n'itegeko sa mwana umwe umunsi umwe naramufashe yamuririmbye asanga mu ruhanga ariko ubwenge yagegenuye muri karasha amasusu maraso ya Yesu ntibyanenze gutereka kumenya waririmba unasanze Salvatore Kafiri yakitsibiye jeko nama nagiye kwimeza kakagira wewe nuna kwimeza cyane aramanyanga nibiki nibiziriko umuntu agacumura no kwihana bikamunanira aho kuvuga ukura ati nije byari mu mutima nije nabivutse bikamunanira maraso ya Yesu iki ni kiziriko cy'uburyo bwa kangahe bwa mbere kireka ndakigetsa ngoma nihute ngomba kugira ikindi kiziriko kira kabiri mana yambwiye ngo ibi biziriko byose umuntu wese ariko arabikorana ntacyo yiteze iyi si ntacyo yumva ibikorwa byose ariko arakora nibigumanye muri iyi protaisi mwagiye ari muzima mu bavuga ikiziriko kigira kabiri kimoshora kandi gikomeye cyane ikiziriko kigira kabiri mu mundire tubisome muri Mariko 11 subira uzirike baracyarushwe ntibarabuka Yesu yarejesheje akeneye kubohorwa ari wese uno munsi haro Mariko 11 kandi nimwahagarara musenga hinge gato abyumva kandi nimwahagarara musenga nihaba hari icyo mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so wo mw'ijuru nawe abaharire ibyaha byanyu ariko nimutaharira abandi na so wo mw'ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu ababona musiguzi ndwi murongo 20 nabaho mumpere mikoro irahari kugira ngo babyumve n'ibyacu reka tubyumvirize nukuri nta mugorozi ariho ku isi akora ibyiza ntacumure kandi ikindi ntushire umutima ku majambo yose avugwa ntuhave wumva umushumba wawe agutuka geza aho ngo musome murongo wa 20 wonyene nukuri nta mugorozi ariho ku isi akora ibyiza ntacumure iri jambo ni ry'ukuri iri jambo Salomo yavuze muri uyu musiguzi ni ry'ukuri mbega mu bikorwa byose dukora uko turi kose haragera igihe amafuti akabaho mbega bene data dukorana hari igihe tubafundikako birabaho hari igihe bishika
abaheza hari ikiziriko kigira kabiri cyitwa kudasaba imbabazi, cyitwa kudahana. Umuntu agapfa ikintu n'uwundi mugabo kumusaba imbabazi bikagira gute, uwudisabye nawe kumuharira bikagira gute. Iki ni iki ikiziriko. Kandi abantu bagomba basange bigomba bigenda gute, nta juru biteze bagahagarara maraso ya Yesu. Ahageze aha rero uwo Burundi kuri ikiziriko kigira kabiri haruhutse Yesu namuhetse agire abantu babiri iyo bafitanye icyo bapfa. Uriko murabona neza uyu ndamwite umunyamakosa yagiriye nabi uwundi ku makosa yakoze, mubona ari kwiki, ari kwiki. Hariho ubundi nawe ngo numenga aridegemvya, muramurabe neza ndari uriya muntu uramubona neza. Amakosa wakoze urabona iyashika. Iyo umuntu akora ikosa uwundi, iki kiziriko aragitwara akakinuga kuri we akakimwambika. Mwambike oya wewe nyene niko reka ni kwawe, makosa si kwawe. Amakosa yakugiriye turiko turajana atarazirika bibaza ko ari ryari iki kiziriko uyu aza kucamba. Ni mu gihe ibyo yamugiriye uwo bimutsitaje bigatuma amwiyumvirira kumusubiriza muki, bigatuma ubwonko mu mutima wiwe rugira gute, kwinjira, bigatuma ijisho ribi rica rigira gute, ritanga. Nibyo cyane sibyo birabaho cyane ntibibaho. Muri icyo gihe rero inzigo yinjiye muri uyu kubw'amakosa uyu yamugiriye, shirako ikiziriko, shirako, nyosha kabisa, nyosha sawa. Iyi ni inzigo yavuye ku makosa uyu yagize gute. N'abagabo n'abagore hamureba abasagiye ibikorwa muri twa tundi turi hagati yanyu hamureba aheje kuboha nariya ibi bintu bishobora kuba rero genda nani wahejeje nabage iyo ujya ari buhanze genda nabagenda mbona bimaze gute, urugendo rurashoboka. Uyavuga ngo ariko arajya hehe, n'uyu nawe nyine avuga ngo ariko arajya hehe. Mugabo hagati yabo baza barahanye ibiki, ibitugu kera ntawe ugihuza n'iki. Genda rero turabijya umuja, genda mwose nashikeyo birihuta. Ego birihuta kweli, icyo muragiye bari gusenga turagiye mw'ijuru, raba birakunda. Mbona hari n'umwe ariko arava ibi biziriko Imana yabwiye ngo ikeneye kubibambura. Nimwemera atari kigaza kubimana icyubahiro. Ni ryari uyu muntu iki kiziriko kimuvako, nta kosa yari yakoze, yaragize gute, yarikorewe. Ni ryari ikiziriko kizomuvako, ni umunsi azovuga ngo uyu muntu amakosa yagiye ndayamuhaye. Ubu ngo badamukunda, ngo badamugahurira, icyo azokera azaza kugitora iwanje, nitaye ku makosa yagize gute. Yo gusaba imbabazi cyangwa atagize gute, kuko Yesu yari hano yari gute musaba ibintu by'Imana cy'umwana. Uwo munsi azafata iyo ngingo ngo ndamuhariye, ibyo yambwiriye byose ndabihevye, naho ndabyibuka naho ndabitse muri jewe nta kibi nzosubira kumukorera. Iki kiziriko nkurirako kizoca kimuvako. Genda bwana mw'ijuru mahoro meza, atafika azoshika mw'ijuru ntazoshikayo. Mwabonye usigaranye ikiziriko, shira hasi mutaha, shira hasi. Mwabonye usigaranye ikiziriko, genda rero bagenda mw'ijuru. Mfati genda mw'ijuru. Amakosa yakoze yaze kuyiha birakunda. Mwegera aho uzatati unaweza kuosha hata washaki. Mbegu ya chama
uragenda uririmbe ntacu mugabo we turi kumwe ndakubona agiye bagiye kure muri kajyana ndigenda mwana ntuja he ntuja kwa mwana atakubera ati utwerera winagiye ko wowe amakosa wakoze none takabaye ku bwawe yakoze ko yakwere nyakana yagambye hamwe yageze perikilasi ahubwo ni masha ndageje atabwe kugenda subira yagize gute yarapfuye aya n'amagogo asa amagogo uyu none azaho kajyari nigihe azatora ubwenge akavuga ngo naka naramugiriye nabi ngomba agire gute yari wewe kumara reka azizana ugani uzoza kumurondera niyashikayo akavuga ngo mwene data wa munsi gikosa nagukoreye y'amajambo nakubwira cyangwa itutsi nagutuka hamwe nakubeshera ndazi ko wabimenye ndaje ungirira iki imbabazi uyu nawe akavuga ngo ndagize gute kandi ndabibira ibindi banga naho yatogwa ngo ndakubabariye uyu yamaze kuvuga ngo ngirira imbabazi kirakoroka mwari mubizi ndiko ndabwira abantu mutemera guharira niba gusaba imbabazi ukanga kuzitanga wazi gusa kiragohoka mugabo wewe uzimanye ikizigo kiza kugusubira arasubira Yesu acatura ngo ngirira iki imbabazi uwo mwanya ikiziriko kiragize gute mbega gisigaranye nde ababaye ntama genda mwitima wewe genda ibiziriko Yesu yabwiye ngo abantu hanyuma rero arabendera ngo banagirize ku rugendo rwa Yesu n'uyamuho ngo banagirize ku rugendo rwa Yesu n'uwayabahoye ariko aramugenderako hari ibintu bikomeye hari ibintu Imana yavuze hari ibintu byose zizatubwiye abakozi b'Imana ibyo ni byacu kandi twarabigabiwe ariko uno munsi ntibikiboneka byarazimanganye mugabo Imana iragomba ngo itugendereko cyongere bisubire ku murongo tariki batatu Imana icyubahiro ibi bintu nagomba tubisome Imana ikeneye gukorera muri twebwe iriko iratugenderako aho turasoma ubundi acasomera Mariko 16 asoma umurongo w'17 n'iyo w'15 duca duhetereza mu byakozwe n'intumwa 19 11 kugeza 20 uza gusoma amajambo ameze nk'ayabiri nta jambo ryabuze Imana ngo rihere Oh,
b'Imana ibyacu cyangwa se ibyacu ibi bishoborwa n'uwo Kristo ariko aragenderaho atakiziriko na kimwe akigize gute ndazagushika hano muza gusanga mbaye nimwankanje no munsi tuza kubwira Kristo muri Kristo ndabiri ikiziriko mfise ukimureko ari mugendere takibaza ko Imana icumba cyo abakozi b'Imana nababwiye mukamenya kubagenderako kandi muri iyi minsi ya nyuma ni minsi Satani abadayimoni abarozi abanyamahanga cengete abasataniste bakeneye kuja kwisunzuza inzu bakinjira no mw'ishengero ry'Imana no mw'ishengero ry'Imana bakabaroga nuko indwara tugira ngo ni indwara zivuye ku bushobozi bw'abadayimoni zikica abantu zikabazindamika kandi abakozi b'Imana tukiriho n'amagogo asaba kini kibazo maze ahantu imisi ahantu ndiko ndiyumvira ngo ibi bihe by'inzi ntumwa ni iki cotuma ritabaho kandi Imana ikirira yindi iracyari yayindi oh iracyari yayindi irakiza abarwaye irabohora iracyari yayindi iracyari yayindi iracyari yayindi abakozi b'Imana ndasanga hari ikintu giteye ubwoba si ukuba umukozi w'Imana ahubwo igiteye ubwoba ni ugukora icyo Imana yatumye tuba abakozi b'Imana igihambaye si ukuba abanagwa ahubwo igihambaye ni uko ishengero ry'Imana ni uko akarere tubamwo ni uko katubonamwo ibyatumye tubana nimba Yesu yarabivuze muzosenga baki ingene tunaniye igenze gute ni ikibazo cy'ikibazo ariko birasi ni ikibazo cy'ikibazo mbega ukorera ntimuramye bishitse hakabaho umyaziganitswe n'abadayimoni bikambaki mbega birabaho abakozi b'Imana birabaho abakozi b'Imana kuri urwo rusengero turiho sinavuze ngo bari nanjye ndi mu bakozi b'Imana abakozi b'Imana kuri urwo rusengero turiho kuri twebwe abakozi ni ikibazo si ikibazo uyu murongo umera icumu rihanda umenya n'abasubira ahantu habaza Imana ntimana ibi wavuze byaraheze cyangwa biracyakorwa ububasha warabutanze buherera ku ntumwa twebwe bucya burahera ni ikibazo cyangwa si ikibazo ni ikibazo kuri jewe ni ikibazo ku burwaye ni ikibazo ku burwaje bangahe bamaze kuza gutabariza abantu kugira ngo basengere bakire abaje kuza gutabariza abantu umujyane ntakire utahura n'ibintu umutware agakira mbega uraririmba urashima Imana aya mabi bakozi b'Imana najya kubabwira Imana yacu tuyafukameko tubaze Imana bwa bubasha Yesu yatwemerera buri hehe nimba butariho bwagiye icyabujije n'igiki iki ni cyacu kibazo abakozi b'Imana kandi ibi ni bikomeye shimwe ry'Imana udusengere hari ishengero naryo ritakibuka ku bwinshi ryibajije ko biraba abakozi b'Imana gusa somera muri Mariko kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera nibi bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimi nshya bazofata inzoka nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gato Yesu akeza ki bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire Yesu akeza ki n'abagutse abasenze muriho turirimbe biracari yayindi oh biracari yayindi
bene data turi kumwe muri iki gikorane, ububasha tubwishyuza Imana cyangwa tubuhebe? Tubwishyuza Imana cyangwa tubuhebe? Tuburondere cyangwa tubuhebe? Bashigera tutobuheba none abacu bari twabazingama kw'Imana zirahendase kw'ibitabo by'abasatanista birenze none twicaye tutaguruka matuse bangahemeye ipfuza ubwo bubasha. Yesu nabahezagire. Paulo yizeye Imana byamubereye gute? Paulo yizeye Imana byamubereye gute? 19 byakozwe n'intumwa. Uyu Paulo yari mu ntumwa, yizeye mu nyuma ariko yahawe nk'intumwa kuko Imana yamukoresheje. Yesu nabahezagire. 19 byamubereye nte? Umuntu yihuta gusoma acasomera hariya ku murongo wa 11 acasomera imirongo yose ageze kuri 20 ndavuze imirongo ikomakomere ngo baduce tuvuganako duce gusenga Imana. Yesu nabahezagire. kandi akoresha amaboko ya Paulo ibitangaza by'agaheta yatuma bashyira abarwaye ibitambara n'ibyambazo bikuye ku mubiri wiwe bagakira indwara zabo, impwemu zihumanye zikabavamo. ariko inyenyeri zimwe zo mu Bayuda isenda impwemu zihumanye zigerera kuvugira izina ry'Umwami Yesu hejuru y'abatewe n'impwemu zihumanye ziti tubarahiye Yesu uwo Paulo avuga. kandi hari abahungu ndwi b'Umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru bagenza batyo. impwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, ariko mweho muri bande? umuntu ari mu impwemu ihumanye abagurukira ko arabanesha arababika, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. ibyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba. izina ry'Umwami Yesu rishingwa hejuru. Amen. Bandanya gushitsa kuri 20 utaraswa. kandi benshi mu bari barizeye baraza batura ibyo bakoze barabiserura. benshi no mu bakora iby'ubupfumu bakoranya ibitabo byabo by'ubupfumu babituririra mu maso ya bose. barura igiciro cyabyo basanga gishyitse ku ntete z'ifeza 30,050. uko niko ijambo ry'Umwami Yesu ryagwiriye cyane rigira ububasha. Paulo yizeye Imana, Imana imuha ububasha. Yesu yavuga abwira intumwa Paulo siwe yari kwe, turibuka neza ko yizeye Kristo. Yesu araduza mu ijuru aza kumwiyereka akitwa ahamashengero y'Imana. amaze kwemera Kristo akihana neza, Ananiya akamusengera akuzura mpemu yera, ububasha n'ingabire z'Imana bimuha. Kandi ingabire z'Imana icyubahiro. Nanone umurongo udasanzwe wa 11 n'uwa 12 ngo
ubushobozi bwangariye bwari bukajya bwari bwinshi hahagaze igihe ububasha bwari muri Pawulo bitasaba ko abanza gusenga urumva bazanye igitambara ngo bashire ko gusa barambika ku mubiri wiwe baca batwara ku murwayi baca bashirako indwara iyo ari yo yose niba ari abadayimoni bagenda mbega hari ijambo Pawulo avutse sa ubushobozi bugiye mu gitambara bwarakura none ububasha ikirato buracabaho nimba mubaho Imana iracabutanga nimba ikibutanga ese turamufise mbega nimba tutamufise n'umufise ikibazo mbega abadayimoni bo mu gihe cya Pawulo baracabaho izi mpamvu ziracariho ubumuga bwari icyo gihe buracariho izi ndwara zose ziracariho none nimba ziriho ububasha bwo butariho ese turicariye iki abakozi b'Imana n'abasenzi bizeye Imana twicariye iki n'abantu murongo wa 13 uvuga ngo igihe cya Pawulo hariho n'abandi b'inyererezi nobabara cyane abakozi b'Imana tugeze ahantu dufatwa n'iki bitwa inyererezi kubera iki bavuga izina rya Yesu bitari muri bakavuga mu izina rya Pawulo uwo Pawulo nawe niba yarafise Yesu nababajwe nuko n'impemu n'izitutsi uri umunyabushobozi ziragize gute uri umunyantege ziragize gute izo nyererezi zitagira Kristo izo nyererezi zari zarabazwa n'ibyaha abapagani nk'abandi mugabo bakigana ngo natwe twosengera abarwaye umusuna ziraraka impemu mbi zirashakura zihitana abahungu ndwi bo mu Buyuda yitwa Sikeba zirababaza ngo Yesu turagize gute kandi baramwubaha tariki gatatu cyo tumuha icyubahiro Yesu ego n'ukuri Pawulo turagize gute kandi zaramutinya tariki ibiganza twongera duha icyubahiro Yesu atanga ububasha natwe bw'abana b'Imana impemu zikadutinya haleluya amen nifurije ko umukozi w'Imana wawe wese aba umukozi asanutse impemu zitinya amen nifurije umusenzi wese anyumva ashitse abadayimoni barakomeye bahuriye baje burya kera ubushobozi bukiri ubushobozi abasenzi bagiye gusengera umuntu impemu bizatanga ko bana bajya habagaze bana kubona baraje banaje turabo hari n'iki wabubasha ingo ewe wabubasha ingo muri twebwe Imana yabwiye ngo umukozi w'Imana wese agiye kwiyumvira kuba hari nk'inyeretsi impamvu mbi zigiye kumukorera amabi n'abasenzi umusenzi agiye kuba hari inyeretsi adafise Kristo muri we impamvu mbi zigiye kumukorera Imana ziratetereza ariko Imana yabwiye ngo hatuhave tugomba tujye mu bushobozi bwacu ubushobozi bw'Imana bwacu abizeye Imana n'abahamagara mu kuri tutareka ibiziriko n'ubwacu kandi Imana iracyabutanga turacyamusaba bigashoboka n'aya majambo yose yose muri jewe Imana igomba tuzituke tugendereko nitugenderako imbohe zizobohoka abarwayi bazokira ibisigo bitoka mu izina rya Yesu nanezerewe n'ijambo Pawulo hariya turiko turaheza Bibiliya yavuze ngo hajya kuri 18 benshi bo bari barizeye ugambira 17 ibyo bibaye bikagaragara ko ububasha bwa Pawulo butandukanye n'ubw'inyererezi ijambo ry'Imana ryagize ubushobozi umwami Yesu ashirwa hejuru ndifuza ko abakozi b'Imana n'abasenzi b'ukuri dushira izina rya Kristo hejuru bangahe ngo dushira izina rya Kristo hejuru ivy'Imana iriko irakorera muri twebwe bigatuma izina ry'uhoraho hejuru hari ikindi gitangaza cyabaye izina rya Kristo rishyizwe hejuru hari ikindi cyabaye ngo byatuma n'abantu bari barinze bitwa ngo bari mu ishengero mugabo bafise ibyaha baravuga ngo ubushobozi ntibusanzwe ibyaha byose twari twarakoze tukagereza tugomba tubyihane jewe nari gisuma jewe nahora mbesha kandi ndi mu ishengero jewe byahora bimeze ibyaha byose ngo bari baregeje babitwa ngo narizera barabyihana najya kubwira abakozi
ikindi gikomeye